ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19:22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Indege itwaye abimukira ba mbere bava mu Bwongereza boherejwe mu Rwanda itegerejwe guhaguruka ku mugoroba w'ukuri uyu wa kabiri. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahamagarira abaturage bahungiye muri Uganda kugaruka mu byabo mu mujyi wa Bunagana. Mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi nta teme rihari ryambuka uruzi Kanyosha ruhuza amakaritiye ya Kibenga na Gisyo. Kona karicari gihari kiratwagwa hari abadacangaha kubera ururuzi cyangwa haro nk'abantu benshi batinya ko baterura baza barahaca ko babereye hafi. Bamwe mu baturage ba komine Muha bambuka bahetswe bishyura amafaranga 200. Abakoranye hafi n'uwari perezida wa Amerika Donald Trump bamubwiye ko yatsinzwe amatora ariko ntiyabyemera, bituma abambari be bagaba igitero ku ngoro y'inteko nshingamateko Capitol. Aya makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriwe. Mwiriwe Venise, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda ejo ku munsi wa mbere rwaragirije umugwi wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya MONUSCO ko wafashe uruhande wegamiye kandi ufasha leta ya Kongo. ONU ku munsi wa gatandatu yasavye impande zose zihanganye muri iyi ntambara guhagarika ubunyene ibikorwa byose by'intambara. ONU yongeye ko ishigikiye ubwigenge, ubumwe no kubahiriza ubutaka bwa RDC kandi neguye yivuye inyuma guserukirwa n'ikindi gihugu mu ntambara. Ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yarishuye kuri ibi byavuzwe na MONUSCO, yagiriza ONU guhengamira ku ruhande rwa leta ya Kongo. Yavuze ko inteko za ONU MONUSCO zidakwiye kugira uruhara mu gutera u Rwanda canke ngo yihagararire ku ruhande mu kwigira sindabibazwa. Kubwiwe bisigura ko ibifisemwo uruhara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriza u Rwanda gufata mu mugongo muhari M23, ariko ibi vyagirije u Rwanda rwabihakanye. Sentare ya ONU yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Felicien Kabuga yagirizwa gutanga amafaranga yafashije muri jenoside yo mu 1994 mu Rwanda atakibuza ko aburanishwa. Yavuze ko kumuburanisha kubwirizwa gutangura vuba bwango irahe mu Buholande. Ni nyuma yaho abashingwamanza biwe bari basavye ko kumuburanisha biba birahagaze ku mvo z'amagara amukitse. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko yagirizwa kuba yarafashije gushinga umuhari w'abagwanyi w'interahamwe wagirizwa urufu rw'abarenga 800. Kabuga yahoze arongoye Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTLM yahamagarira kwica abatutsi. Yagirizwa n'urwego MICT ibyaha bya jenoside, guhamagarira gukora jenoside hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu. Washington, ijwi ry'Amerika. Amakuru ku mugabane wa Afrika kandi muri Botswana hakoraniye inama yo kurwanya ibiturire yatanguye ejo ku munsi wa mbere irongowe n'ishiramwe rya Afrika hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI. Icegera c'umuyobozi wa FMI Antoinette Saye yavuze ko umugabane wa Afrika utorohewe bikomeye mu rugamba rwo kurwanya ibiturire, cyane cyane muri ibihe hateye ikiza ca COVID-19. Naho mu 2018 abategetsi ba Afrika biyemeje kurwanya ibiturire, akarere ka Afrika iri munsi ya Sahara karacari mu mwanya wo hasi mu maraporo asogwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yiyemeje kurwanya ibiturire. Muyavugwa mu makungu, intambara y'Uburusiya na Ukraine iracabandanya. Umutegetsi wa Ukraine yavuze ko abasirikare b'Uburusiya binjiye hagati mu gisagara ca Sievierodonetsk kiri mu buseruko kandi babandanya kurungika ibisasu mu kigo gihingura imyuka y'ubumara kinyegejemwo abasirikare amajana n'abasivile ba Ukraine. Uramatari w'intara
Serhiy Haidai yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare b'Uburusiya bagenzura ibice 70% by'ico gisagara kandi birukanye abasirikare ba Ukraine hagati muri ico gisagara. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezidansi ya Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Perezida Joe Biden yifuza ko abashinga amateka baca bemeza vuba bwango amategeko agumye yo kugenzura abatunze n'abifuza kugura inkoho, gukomeza umutekano ku mashuri hamwe no kwitaho ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Ni nyuma yaho inkoho zidasiba guhekura abanyamerika, benshi muri bo abana bicwa n'abazitunze mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi bamwe bakaba batunze n'izisanzwe zikoreshwa n'abasirikare. Perezida Biden ku munsi w'Imana yari yavuze ko ivyabo bashinga amateka bumvikanye bitarimwo ivyo yari yifuza byose, ariko ko ari intambwe zishimishije mu nzira nziza. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Indege itwaye abimukira ba mbere bava mu Bwongereza boherejwe mu Rwanda itegerejwe guhaguruka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abagera kuri 7 nibo bategerejwe, ariko 3 muri bo ubujurire bwabo burasuzumirwa mu nkiko kuri uyu wa kabiri mbere yuko indege ihaguruka. Byari biteganijwe ko hagenda bagera ku 100. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Liz Truss yabwiye BBC ko niyo haboneka mbarwa bagomba koherezwa, kubiri mu mugambi wo guca intege ababonera indonke mu kwambutsa abantu magendu. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yamaganye iyo gahunda. Abayobozi bakuru ba Kiliziya y'Abangirikani baravuga ko igayitse kandi ko itesha agaciro Ubwongereza. Ni gahunda izamara imyaka 5. Abinjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko bazajya boherezwa mu Rwanda. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahamagarira abaturage bahungiye muri Uganda kugaruka mu byabo. Umujyi wa Bunagana uherereye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'inyeshyamba za M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi wari mu mujyi wa Bunagana ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere yavuganye na mugenzi wa Etienne Karekeji abanza kumubwira uko ingabo za Kongo zavuye mu mujyi wa Bunagana. Ntabwo bigeze barwana, nta n'urusasu rwumvikanye, nta muntu warashe, ariko abasirikare ba M23 baturukaga mu musozi bamanuka. Urabona hano Bunagana iri nko mu mubande, baturukaga iheru bamanuka, hanyuma abantu bari iyo bake basigaye bakiruka, n'abasirikare ba Kongo bamwe bariruka, ariko nta kurwana kugeze kuba no gusa. Ikibazo nyamukuru cy'inguta abantu bibazo ubu ngubu ni ukumenya ubu ugenzura umujyi wa Bunagana. Watubwira icyaho ku mupaka? Ku ruhande rwa Uganda amakuru tubona nuko umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Bamwe mu batubwira muri Kongo batubwira ko mu gisirikare cya M23 ko ari bo bari mu mujyi. Ku ruhande rwa Uganda haba ku mupaka hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka batubwira ko uruhande rwo hakurya iwabo abagenzi babo batariyo hari abasirikare. Hanyuma na hano muri Uganda ukabona ko abasirikare ba Kongo bamwe bahunze. Niko rero kiba abasirikare ba Kongo bakiri muri Bunagana simpamya ngo bano bagenzi babo bakayahungiye muri Uganda. Rero ibyo baba bishatse kugaragaza ko umujyi wa Bunagana mu maboko ushobora kuri maboko y'inyeshyamba nk'uko bitangaza uko abantu abasirikare ba Kongo bamwe bahunze. Hari amakuru menshi yakomeje gutangazwa y'ibisasu bya rutura na za rokete byatewe ku mujyi wa Bunagana bituma ari abasirikare ba Kongo ndetse n'abaturage ba Bunagana bahunga. Wowe ko umaze iminsi ngaho byirebera,
ibyo bisasu wamenya aho bituruka? Icyo navuga nta gisasu na kimwe cyari cyava mu ruhande rwa Uganda. Ibisasu biri ku ruhande ejo, ibisasu by'imbunda ziremereye byumvikana waba uri muri Uganda ndetse no mu birometero kure cyane n'umupaka, bivaga ibisasu by'imbunda ziremereye biturikira aho ngaho muri Kongo. Ntitwamenya niba ndaba birasaga niba ari igisirikare cya Kongo cyangwa birasaga cyangwa niba ari inyeshyamba, ariko mu mbunda zimwe igisirikare cya Kongo cyahunganye nazo muri Uganda harimo imbunda za rutura, kandi hari n'amafoto yagiye agaragara ko ari nk'imbunda ya rutura yari imeze nk'iyari yarashwe iri mu muhanda. Ntabwo tuzi ni y'uruhe ruhande, ariko bigaragare kandi byumvikane ko aho ngaho nyine hiriwe havugira imbunda za rutura umunsi w'ejo, ariko ntitwamenya ni uruhe ruhande rwari ruzifite. Abanyekongo barahunga umusubirizo ari benshi bajya muri Uganda, ubu byifashe bite? Benshi cyane, ku buryo umupaka wa Bunagana wose wuzuye abantu. Bamwe bari ku mabaraza y'amazu, abandi bicaye iruhande, urabona batetse ibyo kurya batekeye ku muhanda, iruhande rw'umuhanda. Navuye no ku nkambi ya Nyakabande. Inkambi ya Nyakabande iruzuye, harimo impunzi. Abashinzwe impunzi batubwiye ko bafiteho impunzi zirenga 30,000. Uno munsi amabisi yatwaye zimwe mu mpunzi z'I Nyakabande azijana na Kivale, hagiye amabisi 6 kandi haracuzuye, ariko ikigaragarira amaso hari Nyakabande hari abantu abenshi cyane n'abana bato. Wabonaga wagatekereje ko ari nk'ishuri ry'abana, abana batoya cyane n'abagore, abagabo n'abasore, ariko abagore n'abana nibo benshi, nibo biganje mu bantu bari hariya. Birashoboka ko hari ababashije kuvugana Ignatius, muvugana wabonaga bifashe bate? Hari icyizere bafite? Impungenge ziteye zite ku maso yabo? Bari bashavuye cyane, bagaragara nk'abo ku mupaka Bunagana nabo nta n'imfashanyo babona ko banyotewe, basa nk'abarwaye, bakorora, barwaye ibicurane, bananiwe, abandi baryamye mu byatsi. Mbese urabona ko abantu bananiwe, ariko hano mu Nyakabande aho impunzi zakirirwaho, twagezeho mu masaha y'amanywa bafata ifunguro, hari batonze imirongo miremire cyane, hari ahantu bagaburira hagera nko kuri 5. Abo twavuganye rero hariya batubwiye ko bamwe bari bahamaze n'ukwezi, ko urabona batangiye kuva kera, barabona ibyo kurya, bakabona aho kuryama, bakabona amazi meza, ndetse hari n'aho bigishiriza abana bato barimo kwiga. Bamwe bakabakorera ubuvuzi, bakabakingira indwara, abamama batwite bakabafasha. Ariko hari amashyirahamwe ashinzwe gutabara impunzi menshi cyane, atubwira ko ibikoresho birimo kugenda bigabanuka, kandi umubare w'abivuze ukagenda wiyongera buri munsi batazi aho biherere, ku buryo ngo ikibazo cy'Imyakabane naho hashobora kuza nabo bashobora kugira ikibazo cy'inzara, ku buryo ibyo kurya bishobora kubushira. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bunagana Ignatius Bahizi avugana na Etienne Karekeji. Hagati aho umutwe wa M23 urasaba perezida wa Kongo Felix Tshisekedi guhagarika kubagabaho ibitera, ahubwo akemera kugirana nabo ibiganiro. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Burundi n'Uburusiya butangiye ikiciro gishya cy'umubano ushingiye ku buhahirane busesuye mu rwego rwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Uburusiya bwatangaje kuri uwa mbere uko imfashanyo yabwo ku Burundi iri mu nzira yerekeza muri iki gihugu. Pierre Claver niyo nkuru. Userukira Uburusiya yatangaje ko ubu igihugu ciwe kiriko kirarondera abandi bagenzi ku migabane itandukanye y'isi, kuko abanyaburaya n'abanyamerika batagicana uwaka. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Ambasaderi Valeri Mikayov yavuze ko muri iyo ntumbero imfashanyo irimwo n'igitoro iri mu nzira iva mu gihugu ciwe ija mu Burundi. Mu ijwi ry'umusubiramwo mu Gifaransa, Valeri Mikayov yagize ati ku vyerekeye imiti myinshi kandi y'ubwoko butandukanye twarungitse ibiganiro hagati y'abahinga bacu nabo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi birabandanya kugira ngo izoshike neza, kandi bibaye ngombwa haze n'igindi, ndetse abahinga b'iwacu bazoshika ngaha vuba.
turashaka kuzoca dushinga ngaha n'ikigo co gupimiramo imiti n'indwara zitandukanye kugira ngo izo ngorane z'inzira ntizizosubire kubaho. N'ivyerekeye igitoro ni nk'uko, nico kimwe n'umwavu w'ikizungu w'uburimyi, vyose bizoshika ngaha neza. Abanyaburaya badufatiye ibihano bari biteze ko bahungabanije inzira zose, ariko barihenze kuko umuti w'ico kibazo waratowe. Uburusiya ntibwavuze amaritiro y'igitoro canke ibiro vy'umwavu n'imiti bigize iyo mfashanyo, gusa uwubuserukira mu Burundi yemeje ko ari ku rugero rw'ivyo Uburundi bukeneye kandi bwasavye kugira ngo bwikenure. Ico gihugu cemereye imfashanyo Burundi carafatiwe ibihano n'ibihugu vya rutura vya Buraya na Amerika kubera intambara cagavye kuri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri. Uburundi nabwo bwariko buranagura imigenderanire n'Uburaya, ndetse umushikiranganji w'imigenderanire Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ku ndwi iheze ko iyo migenderanire isigaye yifashe neza. Umwe mu banonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ubucuti bw'Uburundi n'Uburusiya bushobora gusubiza ibintu inyuma. Gervais Nibigira tavyerekana yuko uwo musi rero igihugu c'Uburundi coba caravye inyungu zihuta zikeneye ku gihugu c'Uburusiya. Rero ushobora gutuma rero haba imigenderanire itari myiza hagati y'Uburundi hamwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya canke n'ibindi bihugu usanga uyu munsi bishigikiye ibihano. Tavyerekana yuko uwo munsi rero igihugu c'Uburundi gikeneye rwose Uburusiya gusumba ibihugu bindi baba basanzwe bafitaniye imigenderanire. Yamara aragwa akagaruka akemeza ko igihugu cose gifise uburenganzira bwo kugirana imigenderanire n'uwo gishatse hashingiwe ku nyungu z'impande zose. Mu kwezi kwa kane Uburundi bwari bwashigikiye intambara muri Ukraine mu kwiyamiriza ibihano ibindi bihugu vyafatiye Uburusiya mu kucirukana mu nama nkuru ya ONU ijoro agateka kazina muntu. Uburundi buri mu bindi bihugu 9 vyashigikiye Uburusiya arivyo Algerie, Congo, Centrafrica, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Mali na Zimbabwe, mu gihe ibindi 22 vya Afrika vyashimye kwinumira abstention mu gifaransa. Gervais Nibigira asanzwe ari mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu abona ko Uburusiya bushaka gushimira Uburundi. Umunsi Uburusiya bwasubije mu ndumane igihugu c'Uburundi kubera babaryamye ko bakerekana aho bahagaze ku mugaragaro. Uburusiya buca bwereka bya bihugu vya Burayi bati twe turafise abantu badushikiye muri ivyo bihugu musanzwe mutana imigenderanire. Uwuserukira Uburusiya mu Burundi yanabajijwe ikibazo cerekeye abanyeshuri b'Abarundi biga muri ico gihugu bakunda gutogwa ibiziga atawuzi icabishe. Mu myaka 2 iheze hamenyekanye abanyeshuri 4 batowe bitavye Imana. Uburusiya burahakana ko ataruhara rubifisemwo. Ati ndemeranya namwe yuko bibabaje cane, ariko twebwe twibaza ko bitumwa no kuticungera neza kw'abo banyeshuri, kuko kenshi amatohoza yerekana ko baba barenze amategeko, haba mu kuja koga ahantu hatemewe canke gusohoka amasaha yarenze canke kurenza urugero mu binyobwa bihereza. Ivyo byashika no mu bindi bihugu haba mu Bufaransa n'ahandi. Ico twokwizeza nuko igihugu cafashe ingingo zo gucungera umutekano muri ivyo bice bikunze gutorwamwo ibiziga vy'abanyeshuri. Yamara n'ubu ndasubiramwo ko umuntu ari we yicungera ku giti ciwe. Uburusiya bwemeje ko naho ibihe bitoroshe buzobandanya bufashanya n'ibindi bihugu bitandukanye vya Afrika bivyifuza. Bwemeje ko ibi umukuru w'igihugu Vladimir Putin aheruka kubituma utwara ishami ry'ubumwe bwa Afrika, Perezida wa Senegal Macky Sall, mu rugendo yagizeyo mu ntango z'uku kwezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kumvwa abatanga buhamya mu iperereza ku mvururu zo ku itariki ya 6 z'ukwa mbere umwaka 2021 zatejwe n'abashyigikiye uwari Perezida Donald Trump ku ngoro y'inteko nshinga amategeko Capitol. Humvikanye abakuranye hafi n'uwari Perezida Donald Trump bamubwiye ko yatsinzwe amatora ariko we agakomeza gusubira mu ruhame, icyo abamunenga bita ikinyoma gihambaye ko yarimanganyijwe amajwi mu guhatanira manda ya kabiri ya Perezida Temistokle Mutijima.
akanama gashinzwe amaperereza kerekanye uburyo Trump yahisemo kuvuga ko yibwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020, nubwo benshi mu bakozi ba hafi ye bavuze ko Joe Biden yabonye amajwi menshi kumurusha. Ku nshuro ye ya kabiri yumvwa n'abagize aka kanama, Zoe Lofgren, umudepite w'umudemokrate, yagize ati we n'abajyanama be ba hafi bari babizi ko ibyo avuga atari ukuri, ariko bakomeje kubikwirakwiza kugeza mbere gato y'uko itsinda ry'abashyigikiye Trump batera Capitol. Bwana Bill Stepien wari ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump mu 2020 yari mu bagombaga kunyura imbere ya komite igizwe n'abadepite 9 yashyiriweho gukora ayo maperereza. Icyakora uyu ntiyabonetse kubera ikibazo cyihutirwa cy'umuryango. Bivugwa ko umugore we wari utwite yafashwe n'inda. Ibyo byatumye igikorwa cyo kumva abatangabuhamya gikererwaho iminota 45. Komite ishinzwe iperereza yatangaje ko hari kasete ya video Bwana Stepien yafashwe n'abakoraga amaperereza. Iyi ikaba ariyo yerekanywe mu cyimbo cy'ubuhamya bwe bushya. Muri iyo video, Bwana Bill Stepien yavuze ko icyifuzo yari yahaye Trump ari uko yavuga ko amajwi akibarurwa hakiri kare kwemeza ibyavuye mu matora, ariko we yishimira uko yitwaye mu kwiyamamaza. Ubundi buhamya bwerekanywe binyuze muri video nubwo umunyamategeko William Barr wahoze ari minisitiri w'ubutabera ku butegetsi bwa Trump. Bwana William Barr muri video avugamo ko yamaganye yivuye inyuma ibyo kwibwa amajwi, abifata nk'umwanda ndetse n'ubusazi. Muri video Bwana Barr yagize ati niba rwose yemera ibi bintu arimo kwitandukanya n'ukuri. Komite ishinzwe amaperereza ku byabereye kuri Capitol yanerekanye video ya Ivanka Trump, umukobwa wa Donald Trump. Ivanka Trump muri video agira ati byarigaragazaga ko kumenya uwatsinze itora bitagomba gusobanuka mu ijoro ry'umunsi w'amatora. Muri ubu buhamya bwibanze ku bahoze ari abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Trump, harimo n'ubwa Bwana Matthew Morgan wari umunyamategeko mukuru w'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Bwana Trump. Mu buhamya bwa video, Matthew Morgan yavuze ko ibyo kuvuga ko habaye uburiganya ntacyo byari buhindure ku byavuye mu matora. Yongeyeho ko itsinda ry'abanyamategeko bari bashinzwe kwiyamamaza kwa Trump bari babizi ko nta ngingo bashingiraho bemeza ko hari uburiganya, uko utubahiriza amategeko cyangwa ikindi cyashingirwaho ibyavuye mu matora biteshwa agaciro. Igikorwa cyo kumva ubuhamya cyo kuri uyu wa mbere kije gikurikira icyo kuwa kane ushize nimugoroba cyitabiriwe cyane. Cyarimo n'ubuhamya bwerekanye inkoramutima za hafi za Trump, harimo n'umukobwa we Ivanka Trump zihakana ibirego bye by'uko habaye uburiganya mu matora. Abanyamerika hafi miliyoni 20 bakurikiranye icyo gikorwa kidasanzwe cyatambukijwe kuri televiziyo mu masaha televiziyo ziba zirebwa cyane. Ku cyumweru nimugoroba, umwe mu bahafi b'iyi komite yabwiye abanyamakuru ko izagaragaza uburyo Donald Trump yakoresheje ikinyoma cyo kwibwa amajwi nk'uburyo bwo gutesha agaciro demokarasi. Bwana Trump yahakanye ko nta kosa yakoze, ndetse we n'abamushyigikiye bamaganye iyi komite yiganjemo abademokrate nk'igamije kumusiga icyasha mu bijyanye na politiki. Abademokrate bavuga ko byari ngombwa guperereza ku bihe biteye ubwoba kandi byahitanye abantu igihugu cyanyuzemo. Ikindi bakavuga ko Madame Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko y'Amerika, yashatse gushyiraho komisiyo yigenga kandi ihuriweho n'amashyaka yombi, ariko abarepublikani bakabyanga. Abantu 4 nibo bapfuye ku munsi w'igitero cy'abashyigikiye Trump kuri Capitol, umwe arashwe n'igipolisi. Abapolisi 140 nabo barahakomerekeye, ndetse umwe muri baza gupfa ku munsi wakurikiyeho. Hanyuma yaho kandi abapolisi 4 bapfuye biyahuye. Abantu bagera kuri 850 batawe muri yombi biturutse kuri izo mvururu, barimo 250 bashinjwe icyaha cyo gusagarira cyangwa gutambamira iyubahirizwa ry'amategeko. Nyuma y'igikorwa cyo kuri uyu wa mbere, hateganyijwe ibindi bikorwa nibura 5 byo kumva abatangabuhamya mu ruhame bizaba mu byumweru 2 biri imbere. Urakoze Themistocle Mutijima. Dusubire mu Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Muha mu mujyi wa Bujumbura barasaba ko hakubakwa iteme ku ruzi Kanyosha ruhuza amakati ya Kibenga na Gisyo. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Ubwo ruzi Kanyosha rumanuka ruva mu misozi ya Bujumbura Rirare, utundi tugezi tukagenda twisukamwo rugashika muri ayo makartier ya Kibenga na Gisyo, rwiyongereye rukisuka mu kiyaga Tanganyika. Ababa muri ibyo bice bavuga ko bamaze imyaka myinshi bajabutswa mu buryo bwo guhekwa mu mugongo no kubaterura bikabatwara uburyo bwinshi.
abantu bacanga ni benshi cyane iyo periode y'abanyeshure ubu niko bari mu examen baza mu migwi haje barashaka kumara hashaka gutora nk'abanyeshure bashika nka 30 batonze haje babaja buranga n'abanyakazi bose bakora ubuzi baja muri ville ako wirirwa baraduga hariya ruguru bacanga cyo gufatira bisi ngamo kinini nagenda nkaro kwiga nyene nkashira ku mutwe nkagenda taba haje ko bahadushirira akararo fere baba bakoze kugira bishobore kutworohera ingene tuza turashisha utuntu byoroshe. Abiganiye Ijwi ry'Amerika basigura ko uko umuntu ajabukijwe yishura amafaranga ari hagati y'ijana na majana abiri y'amarundi yaba afise ibiro byinshi amafaranga akiyongera. Abo banyagihugu bakavuga ko abavyeyi baba bafise ubwoba bw'abana bahaca baja ku ishure iyo amazi yabaye menshi. Egara abavyeyi usanga nk'imvura iguye agira umutima ati mwana wanje avashika mu ruzi kwawe tufasha abantu benshi kuko abantu benshi mu Kibenga ngaba baraja gusumira mu disyo abantu bo mu disyo nabo bakaja mu Kibenga bagiye kurondera nk'uduhuzu ari mu Kinindo n'abandi benshi mpora mbona abantu badandaza nkabo aho twabenshi ko nakare cyari gihari kiratwagwa hari abadacanga aha kubera ururuzi cyangwa haro nk'abantu benshi batinya ko baterura baza barahaca ko babayereye hafi. Naho abana baca muri urwo ruzi baja ku mashuri yo mu Kinindo n'ahandi bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bemeza ko iyo amazi yabaye menshi batashe cane bahitamo gufata urugendo rurerure rudaca mu mazi. Ico bifuza ni kimwe tanga amahera kugira baduterure twasuriwe n'idesi amazi arinze ngaha cyatwirigura tugaca kwibarabara ariko badukubita inkoni bwa imvura yaguye kenshi ntibadukubita inkoni kugira tujabuke dushaka kwibarabara kugira naho abakora akazi ko kujabutsa abantu barimwo n'abamaze imyaka hafi 15 babikora bavuga ko babigize umwuga habo ntibifuza ko hoje ikiraro. Agenda yirwa umunsi wose nkahava sitse abantu tubatarika umugongo abagore tukabaterura iyo usuriwe tukabona ni byinshi sana nta muntu tujabura tinya kandi rukoma hariya hejuru barusuriwe nk'uko ntawe ugeza haje ikiraro ni benshi babaho oya nta biraro dukeneye haje ikiraro umva ni benshi ngaho muwamwiki gaburira abantu benshi naho kuri 200. Musitanteri wa komine Muha Devote Ndayisenga avuga ko leta y'u Burundi itibagiye ababa muri ayo makartier akoresha inzira yo kuri urwo ruzi Kanyosha. Eko hariho ibarabara rizoca mu Gisyo batubwiye ko rishobora kubako nibaza ko naho rero ico kiraro kizoba kihari biri mu biharuro biriko birigwa zarindiriye ego mugabo batubwiye ko atari kera cane ni ibintu biri mu nteguro ya Banki Mondiale niyo izobikora. Musitanteri wa komine Muha akavuga kandi ko nta biharuro by'amafaranga azokoreshwa mu kubaka ico kiraro biramenyekana. Ubwo ruzi Kanyosha rufise amajabukira ashika kuri 3 ku ruhande ruba rwamaze kwaguka rwanabaye rwinshi. Ubwo ruzi rushizwe ku kiraro rukaba gwokorosha imigenderanire ndetse n'urudandazwa hagati y'abantu baba mu Kinindo, Kanyosha, Kibenga, Gisyo n'abandi benshi bagwiriyemwe abanyeshure hakiyongera ko n'ingenzi. Ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB gikukira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro caramaze kubaka ikiraro muri quartier Busoro muri zone Kanyosha ku ruzi rwa Kanyosha mu gice ca ruguru. Ibikorwa byo kubaka ibiraro biriko birarangurirwa mu ntara nyinshi zigize Burundi. Aha twovuga nk'ikiraro co ku ruzi Kayave ruri mu ntara ya Kayanza kwibarabara ry'igihugu nimero 1 rishika ku rubibe rwa Kanyaru ruhuza Burundi n'u Rwanda. Ibarabara rifatanya zone Marambya muri komine Mutimbuzi na zone Buterere iri mu gisagara ca Bujumbura naho nyene hagiye gusanurwa ikiraro casenyutse. Ibyo bikorwa biriko biranakorerwa no kwibarabara ry'igihugu nimero 9 rije Bubanza co kimwe no kwibarabara ry'igihugu nimero 3 rija mu Rumonge kuruzi Kirasa ikiraro cari carasenyutse. Ahandi ni kwibarabara ry'igihugu nimero 7 rija mu Ijenda ku kiraro Kamesa kiri ku Musaga aho inkombe yo musi yaco yatumye hasenyuka. Naho ku birometero 22 uvuye Bujumbura imageye kwibarabara ry'igihugu nimero 1 rija mu Kayanza bariko barashigikira ikiraro cari kigeramiwe ndetse n'ahandi heshe hatandukanye haba mu gisagara no mu gihugu hagati. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na